uri mu kigandaro umugabo wawe yapfuye nanje umukuru wanje ari mu bitaro muri koma izo mbaraga kuzikura mbabari nanje si jewe bandi kundagerageza guhungira irungu n'agahinda vyuzuye mu mutima wacu icyumba cyawe ni kiriya Kati, Yes. tunareka ya dad. Bina kurabira ko bikoze neza. Nawe ucubura uranyicaye. Dad? Yego. Kati, waciye ubwenge mbona bikoze neza vyose. Ni iki ugura mw'ishuri? Ibyo kugabura. Humura nzobigufasha. Bueno. Tiana, urisagirwa cyane. Iki gitenge wagikuye. Iki si igitenge cya mama Kati. Oh, nagikuye kwikamba hanze. Haicho itwaye. Ah, no. Ahubwo mbona kinakubereye cyane. Kati, iguje kwishuri acerewe. Nakare nawe. Itwani kayashiremo. Ariko Chris, birakwiye ko muri mwenda mugombora ku bitaro. Nawe nyine nakeneye kuruhuka. Sinumvise ko no kwishuri daheruka kujayo. Bisa naho atamuryango afise. Nta kuntu yoguma gwaje umugwayi wenyene. Guhera uno munsi, kinza kuguma ku bitaro. No kuri Tiana, uri kurantangaza ukuntu kuritaho famille yanje. Biriko birandenga pe. Sinzi n'ukuntu nzo gusubiriza mu nkoko. Humura ndabikora kuko urukundo. Iyo abaruzi uburyo ntunura kubona uri mu gahinda. Kandi wibuke ko nanje ndi mu gahinda k'umugabo nabuze ntazi. Wewe ntacyo yuno. Oya je nta numwe nkene yangwarize mukuru wanje. Je mukuru wanje nzomwigwariza mpaka kiza. No. Ndakubaza ikibazo. Nishuri uzocuri heba. Ko tutazi igihe umugwayi wacu azokirira. Uyu muntu ashaka kudufasha. Wowe reka ugende wite amashuri yawe. Umugwayi turamubona.
Ntundusha kumukunda wa mukobwa we. Uzi ibiyago twagiraniye imbere yo kugira bino bibazo. Gusa ngenda gutahura. Imbere y'amaso yawe je ndumunyagahinga. Ariko ntiyakira. Azokubwira ko mu nshuti ziwe za mbere yari afise. Ari jewe yari amaze kugira. Sawa. Reka ngende. Ariko ndakwinginze undabire neza mukuru wanje. Niwe wenyine sigaranye. Ntugire ikibazo mugenzi. Afise Imana imurinde. Kuko iyo iza kuba atari Imana aba yarapfuye. Yagarukiye kucoba. Umugore wanyu yamaze gutora ubwenge. Ubu arashobora kubaganiriza. Imana ishimwe ko yamukuye mu bapfuye. Sheri, Imana ishimwe kubona ikungarukaniye. Nzokwama ndayishima ibihe byose. Sheri, 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 hamagara umuganga, nyaruza. Sheri, hey. Hey, muganga, yongeye gusubira muri koma. No kuvugana karavuga. Musohoke muduhe umwanya n'umugwayi. Umurwayi wanyu yavuye muri koma koko. Uretse ko hari ibice bimwe byo mu mutwe bitarasubira ku murongo. Ndavuga nk'udutsi tuva mu mubiri dutwara raporo muri cerveau. Akenshi iyo twakozwe ko n'ingaruka za burya burozi dukira dutevye. Nukuvuga nka harya ari ntagira ubwenge bwibutsa. Ntashobora kwinyagaza, ntashobora kumva, cyangwa atandukanye ikintu abonye n'ibindi. Rero nashaka ndabasabe mu mutahane, je nzobandanya ndamukurikiranira muhira. Bo mu bisanzwe yakize. Ariko hari imiti imwe nzobandanya ndamuteranya muhira. Nta na kimwe ashoboye kwikorera no kumwoza muzohora mu mwoza. Hama ikindi nari nibagiye. Ndabasabye ntazogira amajambo mabi muzuza muravugira impande yiwe. Cengo hagire nk'abantu baterera induru impande y'umurwayi. Ibyo bishobora gutuma umurwayi wanyakira atevye.
ejo muzoce muza ndabagire control ha umurwayi wanyu mutahana mushobora kwinjira kumuraba. Yo, mama. Mama, wari wagiye kuki wari wasitse? Kati, mama we ntameze neza. Azokuvugisha ntiyamera neza. Chris, ntituvugane. Umwana wazogira agahinda kenshi ntiyaguma iruhande ya nyina kandi aremvye kurya. Icyo nagomba kugusaba nuko twamujana hamwe namujanye ubwa mbere kandi hari abandi bana ntayo ngo azobwira. Wapitiana nta mpamvu yo kumuhungisha nyina kandi uko ameze kurya. Ndabizi mu minsi mike azoyamaze kumenyera uburwayi bwa nyina. Reka umwana muno mwanya tumurekarire. Niyamara kumenyera uzoraba ko atazoyifata bisanzwe kuri we. Ikivuze birumvikana kandi nzoba ndahari ugenda mufashe kwiyakira. Nabonye ko nanje ubwanje Katia atatavye kumenyera. Reka twizeye bizogenda neza. None kuguma hano ntacyo bigutwaye? Wapi ntacyo bintwaye. Umugabo nari gusanga ntuzi ko mureka kumuhamba. Ni icotuma nihuta. Mpore n'ukuri. Nimba hano hakuguye neza burigumira hano nta kibazo. Kuma ntagaye ku nyungu zanje gusa Chris. Ahubwo nawe ufise inyungu cyane. Ko ndabizi kwitaho umurwayi n'umwana icyarimwe. Ntabyo ushobora wenyine. Mama ndamukumbuye nawe nyene kandi yarankumbuye none ko yasana kumvugisha. Wowe ugenda ujya mu ruhuke muzobona naje uri mama wawe. Stop. Ndamwijyanira. Chris bayike. None we uzomugwaza?
udushobora kumwoza wongere umukorere ibyangombwa byose. Reka ndamutware mu gihe cyuma muhandaramo atatubaho ntiyakira. Humura, uyu ni isezerano ryanjye. Sinokuremereza umutwaro kugwaza umugore wanje kandi ndahari. Nanje no bandigandi kudakora iki? Ntakunda gufasha kugwaza umugwayi. Oya, nta kibazo. Wowe taha. Ibintu byikwerekenira. Ivyo nivyo nanira. Oya reka ngume hano. Byibanze bafasha mu gutegura imfungwa no gukora isuku. Ntigaheri naho nkinira mw'ijoro umubiri kugoye. Ariko Gatiana, nzokubwira kugeza ryari? Uwo mutima no ukuraho umugore wanje ameze uko. Cyangwa ubaza ko ata mutima runtu ufise. Basi wewe wibaza ko urakora iby'ubutwari igihe kurazana amajambo nkayo ku mugabo yibere mu gahinda ko umugore wiwe agoye adashoboye no kunyagaza. Mabaranda si jewe. Agenda ko umugabo wanje yitavye Imana nanje ntamwanga. Niho ariko gatuma nkora ibidakoko. Umfuni wibisha Chris. Unaho. Ayo majambo y'urupfu uvuze usanga ari yamukozeko. Uruka ko umuganga yatubukije kuvuga amajambo mabi imbere yiwe. Reka uvyikatya. Reka kwishuri muceregwe. None papa ari he ndamusezera? So yagiye ku kazi. Mwaza kuvugana nova kwishuri. Nyaruka. Ingo. Ko utafunze ibifungo. Abandi banasuku bagenda. Wafunga ibifungo vyose. Iruka. Ubu ni uburozi bwica. Mu masaha make Izzo bamaze gupfa. Kandi ntawe uza kumenya wakwishe pe. Ubundi uri gupfa aho uburozi bwa mbere. Ariko bihuse gutabara nka gupfa. Nabonye ubaye ikidebiri. Cangira ntireka ndakureke. Ivyo nzobiryo ndaba. Nanzi ko Chris nzomutsindira atangorane. Kuko ramaze kubikizeza. Ariko ndiko ndabona urukurambere intambamye ko utakiriho. Nivyo vyonyine bizotuma mfata umutima n'umubiri wa Chris. Uru ni warutsinda. Uzoba wantsinze pe. Ndaheba.